DFTV. Tunda Juhudi. DFTV. Tunda Juhudi. Hello guys, ndabaramukije mwese mubandanya mukurikirana ibiganiro ca kuri DFTV 257 kuri micro mukaba muri kumwe na Digne Delicia behind the camera akaba ari Soso Black nkuko twabemereye yuko tugiye kurondera impano zizoja muri East African Got Talent twashoboye kurondera impano twashoboye kugendera abamwe bafise impano twabonye yuko ari ikintu coshigikirwa bamwe bakora acrobat ngaha mu gihugu cy'u Burundi twaba twamenye yuko ari ahantu bama bakorera imyiteguro y'imanza canke ibindi aho bitegurira then bakaba twabashoboye kutubwira yuko ari mu kigo ca Centre Jeune Kamenge akariho twagiye kubaraba niho batubariye yuko bakorera entraînement tukaba twashyizeho kugira ngo tuyage nabo turabe n'ivyo bahakorera kugira ngo turabe yuko bashobora kuja muri iryo higanwa rya East African Got Talent n'abandi bose mu byifuza ntimutinye kuturondera ku mbuga zacu ngurukana bumenyi DFTV 257 yo ni YouTube channel yacu hamwe na DF Burundi kuri Facebook hanyuma kubifuza birenze ivyo murashaka kutwegera kuri office yacu ya DF House aho iri ngaho mu Gasenyi more information murashaka kuzironka hajya anye reka twinjire kugira ngo turabe ukuntu babyifatamwe neza kugira ngo namwe tugire ico tuberetse karibu Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Get low when
Get low when the whistle go. 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 Get low when the whistle go.
low, get 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 low, 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 get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go.
Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. nkuko maze kubibona twamaze gushikira baba jeune novuga bafise impano zitandukanye kandi ndavuga ati ni impano afite na je mpejeje kwiraba nkuko bagiye burabibona je numiwe bisanzwe naje mfite bavuga reka ngire ikintu ndababajije manze ndabaramutse kwante ndabaramukije mwese umeze neza afite ibi bintu mukora biraborohera yego cyane biratorohera kubera tabitangwe tukiri batonye cyane turabandanya tubikora n'ubu naho tumaze kugera kure tumaze gukura turacabibandanya kandi ingufu ni zose turacakomeye nta kindi norenza ngaho onye nabyumbajije ibindi bintu eske ni wari wese ashobora gukora bino bintu canke bisabwa ko bufise
experience kanaka kugira ngo bikore? Acrobacy mu bisanzwe ni kira muntu wese kubera natwebwe twabitanguye tukiri bato eka nukuze avyitaye kubera ari amaje ari different nka jongleri kujya umuriro guca ku mugozi urumva n'ibintu ntibisaba ngo kubitangurira umuto nukuze birakunda. Acrobacy ni très simple n'uwari we wese arashoboye kwimerita. Ni zihe mpanuka mumaze guhura nazo iyo uriko murakina bino bintu byanyu bya acrobacy? Ni iyihe mpanuka umaze guhura nayo? Urumva en fait kujya kuntu tusanga tuko turiga ari bya mbere usanga nyene bigoye kucihura n'impanuka tarabimenyera ari gihura n'udushoke ariko gusa impanuka gusa twarazimenyereye. Ni ikihe kintu cyakubaye ko uvuga ati cyarambabaje? Urumva twego turavyiga nka jewe ngiye ko ndavyiga narabyize nayibonye abandi bagenzi twari twigana hama ndavyiga kujya kunara ko ndavyiga rero kubera ryari rya mbere narashobora guhura n'udushoke ariko byatumye n'umutima ko kubera gukunda sport narabandanije ndabandanya ndajya umutima menyo kugira turagira kuri ino ntambwe ariko ubu twaramenyereye turabishimira Imana. Nka bijya bintu byo kujya umuriro canke uriko murasimba canke muragira iki ntugira ubwoba ati ujya muriro kwerana mu bimengo ibintu mbe ujya mikate muyicanisha? Urumva mu bisanzwe ujya mukati nyene dukoresha essence nyene hanyuma rero mu bisanzwe uvuze ngo urumva jiji ndahubajije ati uri kurawujya ntushobora kwiyumvira yuko kugirira ingorane canke iki kubera urumva uvuze yuko mucanisha essence? Urumva uvuze ngo ingorane kenshi zirabaho gusa gikuru gusa nuko gusa ikintu cyose nyantrine nyene mimenyereza imisi yose kumugira usanga ibintu byose babishoboye nuko. Mbega kubijanye na entraînement ntibibagora ahantu bimeze gute naho mukota canke naho babahaye kugira mukorere? Oya sawa dukota mu bisanzwe aha dukorera ni kibanza baduha tuza turakoreramwe imimenyerezo uko mubibona ngaha twari two turapresenta hanyuma nizihe muramaze kuja mu makompetisiyo atandukanye canke mu manza zitandukanye niye experience maze gukuramo? Turamaze kuja mu makompetisiyo atandukanye ama experience tumaze gukuramo turamaze kwamenyera ibitari bike kandi twarigize no gutahukana ibikombe amaradiyo ngira benshi barayibonye amadata ari make en fait twarashyitse nye nubwo tutarashika muga Imana yadufashije nyene biragenda neza. Nk'ubu ministeri y'u Burundi yobizera ikabashira mu higanwa rya East African Got Talent mwo vyakira gute? Tuvyakira neza kwanza ibyo bintu tumaze imisi tubirondera ibya ministeri ahubwo iyo dufata ku mugongo tukabikora neza kubera twebwe turabimenyereye ngaha muri Bujumbura nta yindi groupe badukanga ngahe Bujumbura ahariho hose izindi groupe zose zitubonye ziratinya avuga ati bajya bahungu ni danje yego niko no kubarira ngaho onye kubera twebwe turabimenyereye cyane twabitanguye turi batonye tugira ku rwego rw'ubunye n'ubu tubiracabikora nka jewe ndafise ikinga ndarikoresha nk'iryo nakoresheje no munsi sigi wanje mgaje ndarifise muri igi wanje nk'ikinga twarikoresha neza hari ibindi zitaratu tubanesheje kubera iki atakinga twari dufise rimeze neza n'ibintu byinshi nitwe twabirese tubatishije ku mayange tuvuze tubereke ngaha mu fata video no kuruha iyo ministeri nayo iyo tufasha ku mugongo kavuga ati abantu kuhirideka twafate ku mugongo byo bimeze neza kubera tege turabirondera ministeri idufate ku mugongo twarabuza aho duca n'ubu twararindiye turagenda mu ibya uyu Mairie de la Ville yarigeje kuduhamagaza ngaho onye kuri rompwe ibijya ubumwe bw'abarundi twaragiyemo baduhamagaje ujya munsi n'ubu ntiturasubira kubona ibintu bya ministeri kandi n'ubu twararindiye twarabuze badufata ku mugongo byo bari byiza.
ni ikihe kintu umaze kunguka kuva utangiye gukora bino bintu bya acrobacy? Ni ikihe kintu umaze kunguka uvuga ati aka n'akarusho mfise kubera iyi tala ya acrobacy? Byaramfashije cyane, nararonse amahera ndeguriye impuzu kandi ndabishima cyane ko Imana yamfashije gukora iyo tara. Navyize nkiri mutonya cyane, uyo mu metro yitwa Futura niwe yanyigishije. Kunyigisha nawe ndabimenya, ariko kuvyiga urababara, ariko uvyiga bukebuke ukishiramo umwete, wishizemo umwete urabishobora. Byaramfashije cyane kuronka amahera, ndigaburira muri ivyo nyene, impuzu nigura muri ivyo nyene nkora kwa ndonka amahera makenya. Ivyo ndabishima cyane n'umuntu yanyigishije. Ni igihe kintu wobwira canke guhimiriza abajeune bari muri quartier babona umengo sakazi canke bavyakira ukundi? Ni igihe kintu wobabwira? Je kintu nobwira ugwaruka nk'abajene, ari abajene usanga mu buzima bwabo atana sport nimwe bazi, ugasanga football ntitwobwira aba footballere baze muri acrobacy, oya nonga aba footballere barimwo, ari abakina basket, uwiyumvamo wese akiyumvamo ko acrobacy yo ishobora yoshika ngaha tujiste aho tugira entraînement kuri centre jeune Kamenge, n'abashoboye kudufasha kubera dusanzwe dufise uburyo buke ubudufasha. Hanyuma ubisanzwe ngaha mu Burundi acrobacy na hantu hake sana bakora acrobacy. Uronde aba acrobate tujiste uzanga kuri centre jeune na handi woza atari ngaha. Rero twasaba leta cyangwa ministère de la sport yuko yo dufasha ikadufata mu mugongo nkuko inshuti wanje yabivuze, ikadushigikira kuko urabona imyaka irimo kudutwara, turimo gusaza. None nk'ubu twese duciye hageze nkaho dusaza, activity tabandanye, urumva tara mu Burundi yo bitakaye. Hariho byinshi ngaho tutakinye, byasaba yuko urazi ko mwaje ngaho mutatuteguje, mwadusanze muri entraînement, urumva natwe twagize moyo possible tubereka ivyo turako turakina. Nk'ibi duhejeje gukina ni ibintu duhejeje guprepara nka 10 minutes, urumva muvuze yuko ngo muzoza mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatanu, urumva ni ibintu twokina biri très dangereux. Twe twasaba leta rero yuko yodufasha ikadushigikira. Mbega ko nabonye muri ko muragira ama exercice mwambaye uniforme, mbega muri sponsoriza canke hari uwundi muntu abafashe mu mugongo? Oya, kuri ico bonye twebwe nyene hari igihe turonka baduhamagaje nk'ahantu bakavuga ati bana akaganuke kanyu nikangana n'amafaranga nanahe, tukica twemera tukiminya twebwe nyene tukavuga ati no munsi kubera iteni zacu zaraheze kuri amafaranga turonse no munsi, reka twikawushe munsi basatwari n'ibihumbi 200 tuvuge déplacement kumushikana muhira mukatugura impuzu tuhambara. Niko novuga uko bonye. Bivanye n'inguvu mukoresha, abantu benshi barakunda kwibaza ati tukabijya bintu n'umuti, wo babwira iki ku bantu biyumvira yuko mukoresha imiti? Uyava mu bisanzwe s'umuti, kuko mu bisanzwe ikintu cyose entraînement nyene, hanyuma nyene urumva maze ugira entraînement kenshi bituma usanga nyene ikintu cyose wakimenye, kuko nta kintu nakimwe kigoye mu buzima kibaho. Biba mu bisanzwe nta motive ubaho vraiment, umva ni ibintu nyene ugira entraînement kenshi usanga wabishoboye, nta kimwe kigoye. Ni ikihe kintu wobwira abariko barakurikirana DFTV kuri uno mwanya bashoboye kuraba bino bintu mwariko murakora, kuko ni ibintu biteye igomwe cyane kandi ni ibintu novuga ati bitangaza abantu benshi, naje kubwanje sintomokerwa? Ni ikihe kintu wobabwira abakunzi ba DFTV? Ikintu nobasaba nuko bokwama baragira subscribe cyane, hanyuma bakabashigikira. Urabona nkuko batwitayeho, natwebwe murashobora kutwitaho mukaza ngaho kudusura. Uburyo bworoshe kugira muturonke, murashobora guca kuri page yacu ya Burundian Acrobat, cyangwa mudukeneye mu bintu by'amamanza, mariage, dote, eka amafete ariyo yose za anniversaire, murashobora kuturondera ku nimero ya 75 69 69 63. Murakoze kabisa. Murakoze cyane, ndabashimiye mwese mubandinje mukurikirana kino kiganiro gica kuri DFTV, nkuko twabibemereye ko tuzorondera impano zose kugira ngo dushobore kuja muri East African Got Talent. Aba ba acrobat no musi twabagendeye, ni nkuko namwe mushobora kudukenera yuko tubagendera. Ntimuze mutinya kuturondera ku mbuga ngurukana bumenyi zacu DFTV Burundi kuri Facebook, YouTube channel yacu ni DFTV 257. Mukaba mwari kumwe na Delicia, behind the camera akaba yari Soso Black, abandanya kubaha amasanamu meze neza cyane. Ndabakunda cyane guys, till next time.